umwavu wa fomi dukoresha uno munsi uzokubwira kuri efficace pour rori azoba ariko araguhera ijya twita totahaza uyisize mu muceri nta kivamwo igisigaye rero no kuraba iyo imbura nayo nyene kandi naho nyene no kuraba niyo imbura uko ikorwa amase babanza kuyaturira sibe bushimiste abashimiste bo turabira ubona amase wayaturiye bica bigenda gute ari abo caba bibaza ikindi kibazo muri Tanzania una monte imizini ishaka gusa niyi mugabo nagira ndamenyeshe ko izini yabaye monte muri Tanzania on a rassemblé tous les spécialistes boss bari bafise les professeurs d'université nibo bayikoreye ko nagira uzovuga ngo muri Tanzania nicyo kimwe n'iyiringa iwacu biratandukanye ko muri Tanzania bayisize ko aba spécialiste babo nibo babikoreye ko barabunzi ariko barakora ivyo ari byo mugabo twebwe nta muntu umwe yigeze abikurikirana aha rero hashobora kuba hari hagahaze ibyo dukora byose Imana irabizi n'akarere karabizi n'abatwari bihugu barabizi kuko ni bidasanzwe Imana yatanze ku Burundi nk'inyenyeri y'umugisha yakiye Burundi nakubwandi yanyakiye kuronka uruganda rukora umwavu urimo umwavu w'ikirundi n'ukizungu mu karere turimo haba ni muri Afrika ntaho biri bamutazira ziranotse uhavumbaza ngo niki zinotse ni note kubera ngahi wacu mu karere ka Afrika y'ubuseruko uyu mugabo agiranywa na Aliko Dangote umukire wa mbere ku mugabane wa Afrika yatejwe imbere n'inganda ziwe harimo produit yamumenyekanishije Dangote Cement hampande ya Dangote n'isima yiwe hari undi mugabo azanye produit igiye kwigarura Afrika yose ngahi wacu mu Burundi imurazi fomi product imbura totahaza bagara hanze y'u Burundi naho nko muri Tanzania uzumva bayita fomi otesha fomi kuziya fomi nenepesha n'izindi uri nyuma y'ibi byose niziranotse amazina yiwe yitwa Adrien Gacika uyu mugwiza tunga w'u Burundi afise indoto zidasanzwe kuryohora isindimwa ya Afrika guhera ku nkombe ziba hari y'abahinde mu gihugu ca Tanzania guca Kenya Uganda u Burundi u Rwanda gushika ku nkombe za Atlantique mu gihugu ca Angola ico yipfuza no kubaka ubwami butayegayezwa muri Afrika yose mu bijanye n'ifumbire mva Ruganda ikoreshwa mu burimyi uyu niwe patron Itracom Fertilizer Limited aha niho dusanga za produits za fertilizer organomineral industries society igiye kwigarurira Afrika yose uyu mugabo ziranutse ni muntu ki ni gute umurundi yashoboye kubaka uruganda ruhambaye nkuru rukoresha abakozi barenga 3500 ndetse rukaba ruko rurigarura akarere ka Afrika y'ubuseruko ndetse na Afrika yo hagati yose ni giki cyatumye fomi irenga imbibe ikava mu Burundi ikajabuka muri Tanzania Angola n'ibindi bihugu kandi abarundi bari mu myidogo yo kubura ifumbire mu gihe bayiri imbere y'igihe reka twinjire mu rugendo rwa Adrien Gacika urugendo rwatanguriye muri Sosumo igihe hari umukozi asanzwe gushika yubatse ubwami bwa Itracom Fertilizer Limited ubwami buriko burahindura Burundi na Afrika muri rusange byose byatanguye mu mpera z'umwaka wa 2012 aha ni iciyumviro camujemwo cyo gushingishira hamwe gusa iri ntiryavutse rihingura umwavu ahubwo ryavutse arishira hamwe ridandaza ifumbire aha barondera amasoko maze bagafurunisa ifumbire baba baranguye nkuko nayandi ma startup bigendera mu ntango ntivyari vyoroshe Simoni Ntirampeba umuyobozi mukuru wa Fomi Fertilizer Industry yatanguranye na Fomi aravuga ko byari bimeze mu minsi ya mbere twatanguye by'ukuri turakanyenyeri gato dutangurira ahantu kwijabe habi bita cyane ngo kuri Avenue de la Mort hari hagasare muri
sa de reception hariho n'aka etage ahantu bita ngo kwa nteko umutwe niho twatanguriye turi abakozi bashika kuri batatu nawe agira 4 rero tubwira yuko akazi kahari tukicara jewe nkicara kwanje n'umudamu twa Tereza hamwe n'uwundi muntu umunyakiraka yahoraza hageze yuko dusumisiona rero twaricara bugaca bukira ataje nuko turaba tukibaza yuko umengo twakwirikiye by'ukuri atariwe kuko umaze iminsi 3-4 utabona umukoresha mugabo nawe yaba ari kariruka twabwa duti yamara twisubirire kuroba nk'ababigishwa b'umukama rero byaratugoye cyane kuko jewe uretse ko niga narisa dufise n'akandi kazi nakora rero naye nagahevye haragira igihe rero niyumvira ko nshobora kuba nafashe ingatariyo rero ariko iyo aramutse aje yadutera intege akatubwira yuko ari kariruka ikaragwana arondera ibyo twokora kugira ngo bikunde dushobore kugira icyo dukoze ndibuka ko kwezi kwa mbere yaraduhembye mu ntoki kuruma ko nta n'amakonti twari dufise je nahereye kuri 2.5 twacugiye ntiyari makenera umuntu umushinga ntari mugabo ndabona yuko mu kwezi ugira kabiri zo bigorana ariko nibuka yuko kwezi ugira kabiri kwezi kwa mbere ko twatangiye mu 12 kwezi kwa mbere 2013 twarashoboye kuronka isoko gifumbire z'ukuri turasumisiona hanyuma Imana araduha hanyuma umutima urarema kuko umuntu acabona yuko umengo intango irabona akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze mu rugendo yakoze mu Buhindi mu mwaka wa 2015 Adrien Gacika yatembereho bariko barahingura amase y'ikirundi mu gisagara ca Mumbai aha niho yoba yarakwiciye umviro cyo guhingura amase y'u Burundi akayavanga n'andi maproduit maze abatoye ifumbire y'imvange y'ikirundi n'ikizungu engrais organomineral fami yari ivutse maze mu kwezi kwa ruhuhuma umwaka wa 2019 riba bayishira hamwe rihingura amase rikora ku mugaragaro iki gihe ntibari bakigurisha ifumbire baba baranguye mu yandi mahinguriro yo hanze ahubwo fomi yadandaza ifumbire yihinguriye yonyene kwigenekerezo rya 19 Nyakanga niho fomi yugurwa ku mugaragaro no wari umukuru w'igihugu cy'u Burundi cyo gihe umuyisi Petero Nkurunziza ryari iteka ku Burundi kubera ko bwari ubwa mbere habonetse uruganda rwikorera ifumbire mu gihugu cy'u Burundi iki gihe gihugu rero rifite ubushobozi bwo guhingura amatona 200 y'ifumbire ku munsi ariko bari bafise ihangiro ryo gushikana amatoni 60 ku munsi iri shirahamwe rimaze kuvuka ryahawe monopole giyemeza guhaza abarimyi b'abarundi kubijanye n'ifumbire mazi yaho rigugwa hanze ibirahagaritswe ariko uko imisi yagendera hera hakomeje kwibonekeza ikinagiye ifumbire kandi abarimyi bayiriha imbere mu mwaka wa 2023 mu kwezi kwa Nyakanga wari umushikiranganje wa mbere Geruvendera ko buca yasabye insiguro fomi ababazi gituma badashobora guhingura ifumbire kuyabene gihugu Hermenegilde Mayange yari yasirikiye fomi muri iyo nama yishuye ko bafise ikibazo c'amapièce de rechange ariko ndira ko buca ati Jesse nkeneye ivyitwazo abene gihugu bakeneye ifumbire vyihuta iki gihe mu bubiko bw'amaBPA ye haragaragara kandi hari hageze ko abarinyi bateragira byashavuje umushikiranganje wa mbere maze akarira ihinguriro fomi ko ritari ko rirashitse ibyo giyemeje mugaye birazo bikaruka ari bya bintu ugacuza wateguye yuko uzagusigura kwicwa garitabonetse kubera amapièce de rechange ariko icyo tubemerera nuko turiko turagira ikuvuga ko bishoboye kose nacunyemere none uvuze ko udashobora ari uri kurahingura ari ukeza kwifumbira bene igihugu ntushobore kutubwira ati turakora narizanye iki gihe none tubere amaboko imugonga bene igihugu ya byose ni uvuga utavuga akagoze n'umuntu bakacana none ubabigenda hampande y'ikinagiye ifumbire Geruvendera ko buca yarafise n'amakenga kubijanye n'akanovera k'ifumbire yahingurwa n'ishira hamwe fomi twama twagize ama prelevement tugize amadesante
tutababwiye tukagira amaprelevement tugapima mugabo uhavuye ugaheza gupima nta wuzi bica bikurikira kuko abazi kwejo urasubira kusubirayo iki rero nico kibazo mugabo nibaza yuko avec la nouvelle usine de blending iri kiraba monte ibugendana nibaza ko izofasha byinshi parce que blending yoyo umwavu uzokogwa par rapport au sol kuko umwavu wa fomi dukoresha no musi uzokubwira kuri efficace pour rori azoba ari karaguheda ijya twita totahaza uyisize mu muceri nta kivamwo nico gituma au niveau de gouvernement nous avons ubute yuko ku muceri dukoresha ire ijyanye na matière première yo dukoresha igisigaye rero no kuraba iyo imbura nayo nyene kandi naho nyene no kuraba niyo imbura uko ikogwa amase babanza kuyaturira sibe bushimisa abashimiste bo turabira yona amase wayaturiye bica bigenda gute sinzi babanza guturira ntavyo nzi amase y'ikirundi ibyo byose ntavyo nzi ariko nibaza yuko uno musa aho tugeze nibaza yuko kubera abandi bariko barabona iyo izine nshasha nibaza yuko bizogira ico bikoze bikagira ico bidufashije ari abo caba bibaza ikindi kibazo muri Tanzania unamonte imizine ishaka gusa niyi mugabo nagira ndamenyeshe ko izine yabaye monte muri Tanzania on a rassemblé tous les spécialistes boss bari bafise les professeurs d'université nibo bayikoreye ko nagira uzovuga ngo muri Tanzania nicyo kimwe n'iyiri ngayi wacu biratandukanye ko muri Tanzania bayisize ko aba spécialiste babo nibo babikoreye ko barawunje ariko barakora ivyo arivyo mugabo twebwe nta muntu umwe yigeze abikurikirana aha rero hashobora kuba hari hagahaze mugabo uno munsi tubana yaducumbagiza kushika dushikire abo bandi baje kugira iki gihe hatanguye kuba kuri ndi hinguriro branding fertilizer ibugendana mu ntara ya Gitega aho bategekanya guhingura ifumbire ijanye n'isi kama y'u Burundi iyi izine branding sinzi ko yahagaritse ibikorwa canke ibandanya yubakwa gusa fomi yoyo yakomeje kwagura akarere yakoresheje strategie politique et commerciale zidasanzwe ibona ko itokomeza gukorera mu Burundi gusa maze batangura izindi démarches zo kugura andi maezine ibintu vya Adrien ntigacika birihuta cyane kubera ko kwigenekerezo rya 28 ruheshi umwaka wa 2025 idodoma muri Tanzania huguruwe irindi shami rya fomi rifise capacity yo gukora amatoni miliyoni y'ifumbire ku mwaka ibi birori ibyari vyitabiriye n'abanyacubahiro batandukanye uhereye kuri president wa Tanzania Samia Suluhu Hassan hamwe na Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi iyi izine irakomeye cyane kuko yatwaye akayabo k'amafaranga agera ku miliyoni 180 z'amadolari y'abanyamerika fomi nishaka kugarukira muri Tanzania gusa ahubwo n'iyindi izindi rikiruba kwa Uganda muri district ya Mpigi ikabiri ku buringanire bungana n'amahegitari 58 iyi n'indi zine izotwara miliyoni 180 z'amadolari y'abanyamerika ikazohingura amatoni 250 ku mwaka ikabitegekanijwe kugurura mu mwaka uza w'ibihumbi 2026 umushikiranganje wa mbere wa Uganda Robinani na Banja yashikirije ko guverinoma ya Uganda yakirije yo mu mugambi avuga ati famije hageze kubera ko turi mu rugamba rwo kwihaza mu biribwa tubicishije mu guteza imbere uburimyi muri kino gihugu ca Uganda indoto za Adrien ntigacika sizo kugarukira muri Afrika y'ubuseruko gusa agomba kugira kuri hashoboka niyo mpamvu yashoya kandi kayabo k'amafaranga agera ku miliyoni 370 z'amadolari y'abanyamerika mu kubaka irindi shami rya fomi mu gihugu ca Angola iyi ni izine rutura iri kirubakwa mu gisagara ca Soyo mu ntara ya Zaire ikazoba ifise ubushobozi bwo guhingura amatoni miliyoni n'ibihumbi 300 ifumbire ku mwaka iyi izine itegekanijwe kugururwa mu mwaka wa 2027 mu gihe fomi iri kirakura yerekeza gukoroniza ibindi bihugu by'umugabane wa Afrika aho yavukiye hari deba ndende
ni gute baza guhaza abandi b'ibindi bihugu natwe tudakwiwe? Amwe mu mashirahamwe adaharanira inyungu za politike harimo na Olicom yiyemeje kurwanya ibiturire babona ko ikibazo ari monopole yahawe FOMI kandi dashoboye guhaza abarimye ngo baronke ifumbire ku gihe. Abandi nabo bati ziranotse n'umudandaza akeneye amafaranga, kandi niba ashaka ko FOMI ikomeza gukura ategerezwa kuyumvira hazova amadevize ashobora kubeshaho entreprise yiwe. Mu ntara nyinshi hari imyidogo ku barimyi. Jamari umurimyi wo mu Rugomba ati naratanze amafaranga mu kwezi kwandamukiza ariko kugeza n'ubu nta fumbire ndaronka. Batubwiye ngo twihangane ngo turindire ariko ibiterwa byacu ntibishobora kuturindira. Nubwo ziranotse ari mbonera kure mu kugerageza gushitsa FOMI kure hashoboka, aracafise ikibazo cyo guhaza abarimyi b'abarundi mu kubaronsa ifumbire ku gihe, na cyane cyane FOMI imbura na Totaza. Ikibazo cibazwa niki? FOMI zokomeza gushimisha abarimyi b'ibindi bihugu mu gihe abarundi bayidogera? Ese uburimyi mu Burundi buzotera imbere gute mu gihe ikigo gikomeye nka FOMI cyahawe monopole yo kugurisha ifumbire kitariko kiratangiye ikwiye kandi ku gihe ku barundi, aho ibice 80% by'ababa muri iki gihugu babeshejweho n'uburimyi? Ni gute igihugu kizoshikira yambona kazoza twiyemeza mu gihe umurimyi gicererwa guteragira kubera kurindira izine kwimugezaho ifumbire kandi yatanze amafaranga yiwe imbere y'igihe? Ese izine branding twemereye ko rije gusahiriza ihinguriro FOMI rigezehe kugira umurimyi w'umurundi aronke ifumbire kuye kandi ku gihe ibizomufasha kwimbura umusesekara maze igihugu kikaterera imbere? Ni bibazo byinshi bikeneye inyishu, ariko niba ufise intererano canke iciyumviro nyandikira muri commentaire. Ikindi kandi nagira ndagushimire kuba wabanye nanje muri iyi video. Ntiwibagire gufyonda like na subscribe. Tuzosubire mu yindi video.